Ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru ategekanye ku kirere kizoba kimeze kuri wa gatandatu igenekerezo rya 2023 Rusama mwaka wa 2026. Mu gatondo hitezwe ikirere cakamwo izuba hacemo n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba ahandi ni Igitega mu ntara ya Gitega hamwe ni Bururi mu ntara ya Burunga aho ibipimo by'ubushuhe bizoba biri ku degree Celsius 13. Ku muhingamo hitezwe imvura hacemo n'ibihe vy'izuba ibubanza no mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura, mu ntara ya Butanyerera, Imuramvya n'Ikarusi mu ntara ya Gitega hamwe ni Muyinga mu ntara ya Buhumuza. Mu bindi bice bisigaye hitezwe izuba hacemo n'ibicu bike bike. Ahazoranga ubushuhe gusumba ahandi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo by'ubushuhe bizoba biri kuri degree Celsius 30. Ejo mu gatondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zuzuye neza rirenge ku mugoroba isaha 12 zibura iminota 3. Amakuru ategekanye ikirere cyo kuri wa gatandatu ningaha agarukiye mwayateguriwe n'ikigo Ijebu Belize Ngendakumana nje nabashikirije mwakoze kuyakurikira.